Imana ishimwe ngo mbare numbandanye n'igice ca kabiri nsigura igihe rero byananira nkaca ngenda ngasubira kugenda kumubwira ntimwigisha ibyo wantumye byangoye na testa micro yansi nabonye ko abantu batankurikira none mbwireho nohagarara kugira ngo bose banyumve. Rero nkuko nababwiye maze gushikayo nasanzeyo bantu nasanze hari abantu b'imigwi ibiri bari mu maranja abiri. Nabishishike gusiguza Imana none Mana bajya abantu bijya bintu byari biki. Imana irambwira ati bagiye abantu n'abajuriste. Iyo umuntu ari muri jiri yabajijwe ibibazo kujya kuntu yishura hariho abantu baza bararaba ko wishuye neza banota ikintu cyose bavuze bakaraba ko wishuye nkuko bakubajije. Tibajya rero akazi kabo kari kuraba ibyo uri kuravuga n'ibyo bakubajije yuko ari byo. Hama rero nico gituma bo bavuze bati biramunaniye ku bwabo baravye ko bavuze byari byaheze bari wamaze kwishurwa kuko baraba bati n'iminota isigaye ego mu minota ntirahera mugabo muri iminota isigaye none arashobora kubiheza. Hama rero Imana ikiramishurira ati bajya rero n'abajuriste okay. Imana kandi yongera mpishurira ati hajya ijyo bavuze cyose bo bacumva ti kandi icyo wari ukwiye gukora wari ukwiye kuvuga kubera yuko bari uri kuravuga ngo ntibari kora kumviriza bajya ntacyo bagutumye habanamba. Aha rero ngire ko ubwira bene data bahamagawe n'Imana mumenye gutandukanya abo mubwira niyabatumye. Imana dutabara tumenye gutandukanya ibyo tuvuga n'ibyo twatumwe kuvuga. Satani n'umwasi agerageza kuduhushisha inzira akakwizeza kuri kurakora kandi muri ibyo uri kurakora atakintu na kimwe kirimo. Umuririmbyi we yarabivuze ngo abitanze ubufuti ngo uharabitanze ubufuti ngo wasanga bahushije umusaraba ariko bari bitanze. None kwitanga ukamara igihe kinini ukamara igihe kimeze gute ngo ariko witanga ubufuti bimaze iki? Ni nko gukora ugakora ugatama ugakora kandi uri kurakora ibintu binyuranye n'ibyo watumwe. Bene data bakunze mpemu yera adusigurire adusobanurire icyo turiko turakora n'ico twatumwe. Inshuti nkunda suzuma urabe icyo uri kurakora n'ico watumwe kuko wewe naho wuvyibagira ukibagira ibyo watumwe hariho babandi baba marayika bandika icyo uri kurakora cyose kandi umwami Yesu nawe azoraba ati ibi ariko arakora nibyo namutumye. Imana dutabare inshuti nkuko byangendekeye bishoboka ariko nawe ariko bikugendekera. Nari natumwe kugira presentation aho kuyikora nitaho kuraba ngo mbega abantu baranyumviriza nitaho kuraba yuko abantu bariko baranyumviriza ngo simpave nsanga ndiko ndavugira ubusa. Ariko aho niho hari isomo rikomeye cyane kubwanje nari kwibaza nti iyo ngashika nkavuga nti alors je m'appelle Françoise abona yo j'habite ici la iyo nari kubikora gutyo numva umenga naba ntakaje numva umenga mvuze amajambo twawe n'umuyaga kuko numva umenga ntibanyumvirije. Ariko aho naho ni Satani abesha kuko bariye baguha amanota bobo bari kumva yuko nakoze neza kandi bakampa amanota kwiye. Yesu nadutabare. Ahangira ko ndiko ndavuga bene data bagenzi twahamagawe n'Imana isumba byose ngo dukore ibikorwa vy'Imana. Raba ko gihagaze mu mahamagaro wawe, raba kutari mu nyungu zawe zindi zimwe zizwi n'umutima wawe, raba kutagenda
ukurikiye ibindi atari byo wahamagariwe. Aha ndiko ndavuga uko ndizera ko muhemuyera ariko aravugana n'umwe wese. Abantu benshi aho gukora ibyo babariwe bagerageza gukora ibyo rabisha amaso ko ari byo vyiza. Iyo ukoze urabisha amaso y'umubiri ukaraba uti mbega barankurikira, mbega ibi birabanezera, mbega ibi bimeze gutya, umaze kurabisha amaso y'umubiri biba byamaze kunanira. Ariko wohumiriza aya maso y'umubiri ukaraba iriya yaguhamagaye, ukaraba biriya yagutumye, ugakora bijya nyene, umye kuri kurakora neza. Aha niho duca tuvuga tuti ntitukirondera ishimwe ry'abantu ariko turondera ishimwe ry'Imana. Uragowe muntu wewe uri kurondera ishimwe ry'abantu, uragowe muntu wewe uri kurondera kunezereza abantu, uragowe muntu wewe uri kurarondera abantu ko bagushemagiza bakagushira hejuru bakakubwira gute na gute na gute. Yo raba neza ntuzohava usanga uhombye ibikorwa vyiza wari waratumwe n'Imana, ibikorwa wari waratanguye. Nukuri ndagomba umwe wese yongera afata umwanya arabe, murabe iyi minsi turimo, murabe ibikorwa turiko turakora, murabe uko turiko turakora, uko turiko turagenza. Abantu benshi uyu munsi duhagaze turiko turaraba nkaho dukorera abantu, kandi Imana dutabare. Turi mu gihe kumvira Mpwemuyera biragoye pe. Ahubwo umenge biroroshe cyane kumvira abantu, umenga biroroshe cyane gukora nk'uko abantu babishaka, umenga biroroshe cyane gukorera abantu uravye icyo bakenye, uravye uko babishaka. Ariko ivyo navyo n'ubuzimire buruta ubundi. Raba ahubwo uko Mpwemuyera kubarira, raba ko Imana yakubwiye, raba ko ari kuri kurabikora. Umwami dutabara, umwami dufashe. Aha ndiko ndabivuga nanje ndiko ndihana mu mutima. Nukuri Imana yo mwijuru niturengere. Tubayeho mw'isi igoye cyane, igoye gukorera mu mpemu bisigaye bigoye. Ariko nimba dushaka kuja mwijuru no kunezeza data wa twese, dukwiye guca muri iyo nzira nyene tukumvira Imana. Hama rero nongera ndamubaza nti none cagihe naho nongera ndamubaza nti none iminota 10 wambariye ko hasigaye iminota 10 bisobanura iki? Aca arambwira ati igikorwa gisigaye, umwanya usigaye ni muto cyane, muto gose. Bene data, iminsi dusigaje nagomba kubabwira, iminota 10 ku Mana sinzi uko ingana, iminota 10 nsigaje sinzi uko ingana, iminota 10 usigaje sinzi uko ingana. Ariko uko bimeze kose ni igihe gito par rapport y'igihe twahejeje. Ariko uko biri kose dufise umwami dukunda, umwami twitwararika, umwami w'urukundo, umwami w'impuhwe nyinshi. Numvise nkunze Yesu cyane kuko numvise abo bantu ingene bariko baramvuga nyene nkaho umenga bariko baranteteka, ariko Yesu ndamushitse imbere akanyakirana ubugwaneza, akanyakirana urukundo, akanyakirana impuhwe. Numvise neza ko ari umwami wo kwirukira. Mugenzi, wirukira umwami Yesu, ntiwumva baba guca ivutu, ntiwumva bavuga ngo ujye yatwaye inda, ngo yongo ujya umugabo yamwirukanye, ngo yongo ujya ngo yagize kunuku, ngo yongo ujya bavuga bya bindi nyene byagushikiye. Bariho bavuga uko. Ariko genda kwa Yesu mubwira uti Yesu ni by'ukuri byagenze kujya, none ga Yesu nta yindi nzira wonciraga Yesu, nta kundi kuntu byogendaga Yesu. Nukuri Yesu aragufitiye inyishu. Yesu ni mugwaneza. Yesu aje haguruka avuga ati naho biruko reka ndakwereke. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu wanje numvise ndamukunze kubwica kintu. Yanyumvise akantahura, akanyemeza yuko hari izindi nzira. Nuko Yesu akora. Naho ubona bikugoye, genda kwa Yesu mubwire we warafise iyindi nzira. Naho ubona umenga ntibigikunda, Yesu arafise ukundi bigenda. Imana nishimwe. Ndagomba rero ndakubwire
wa bantu rero nakurikiye narabakurikiye abantu turagenda mw'ibarabara turagenda ariko tumaze kugenda nagiye nsanga Yesu atari muri bo. Hari igihe ushobora gukurikira abantu ukagendana n'abantu ukizera ko bari mu Mana mugabo warabikorwa bakora bikakwereka ko batari mu Mana. Nshuti niba mara kubona ko bimeze uko cubava inyuma nukuri cubava inyuma. Birashoboka yuko bagenda mutabazi ariko umwami Yesu ntazokunda yuko uzopotera. Hazogera igihe ubabone neza umaze kubona ko abantu mujana atari bo uzoca bava inyuma. Imana nishimwe. Ndagomba mbandanye mvuge hari igihe rero umaze kubava inyuma abantu nageze igihe ngenda jenyene nta muntu mbona imbere nta muntu mbona inyuma. Ariko ivyo nakomezwa n'iki? Nakomezwa n'ukumenya nti uko biri kose ndi mu nzira. Nshuti naho woba atajwi ry'Imana ucumva, naho woba atanzozi ukibona, naho woba umenga nyene uri ahantu utazi ahariho, ariko uremeshwe cyane ko atacaha wakoze, uremeshwe cyane kuri mu nzira y'Imana. Imana ishimwe. Yesu ntawe yagiye oya nibihe bimeze uko nyene. Hari igihe wumva umenga uri ahantu utumva ivyo ari vyo ariko urinde umutima wawe ntukore icaha. Hanyuma nashishikaye kubandanya maze mugeze imbere gato inza mbona hariya hejuru ku musozi ariko arampamagara ngo Françoise nyeruka iminota iraguheranye. Nca ndiruka ndanyaruka uko nagira eforo nduga wa musozi nkaduga gafata ivyatsi bishikuka bigomba nkagenda nduga nongera asubira inyuma ngenda vyanka bigoranye. Nababwiye ko haci haza umuntu akavuga ati yamara uyu muntu arazi igifaransa, yamara uyu muntu yaranditse igitabo, yamara yariko aramvugira kugira ngo amwumvishe yuko presentation ntiyari kunanira igifaransa ndakizi. Ati kuko yarerekanye ko abishoboye igihe yandika icya gitabo. Ndabaza Imana none Imana ivyo navyo bisobanura iki? Umwami Yesu arambwira ati ivyo bisobanura ngo ni mpwemu yera, ngo mpwemu yera aradusengera ku Mana akatuvugira akibutsa Imana ateheraba ibi bintu eheraba ibi yarabishoboye ibi yarabishoboye ihe byagenze gutya cagihe ntiwabibonye. Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma nabonye rero Yesu ngo acaramanuka acarambwira ijambo ryanezereye acavuga ngo nabonye eforo wagize, ngo nabonye inguvu washizemwo, nabonye ingene wagerageje rwose, ngo amanota rero warusigaje ngo ndayaguhaye. Nca ndashima Imana ndanezerwa cane. Nshuti mugenzi, eforo zose ugira, inguvu zose ushiramwo mu gikorwa c'Imana, uko ukora ijoro n'umurango, ndabwira yuko birya vyose Yesu arabibona kandi arabiha agaciro. Yesu ntameze nk'abantu oya, Yesu ntameze nk'abantu. Nico gituma umucamanza mukuru ari Yesu nyene. Abantu barashobora guca imanza ko bashaka ariko Yesu niwe wenyine afise ijambo rya nyuma. Imana nishimwe. Kandi urukundo rwiwe rurusha urukundo rwe ntaco tworugereranya. Yaciye aza ambwira uko nyene ati nabonye. Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma rero amaze kuvuga uko ntacari kikintangira ukundi, amanota nayo nayabonye, nzambona ingazi iraje nca ndaduga. Ngoca mpinduka ndavuga ni Satani urumubeshi, tuzokwitamba kuri Satani tumaze kunesha. Haleluya. Haleluya. Tuzokwitamba ku muvyimba, tuzokwitamba kuri Satani, tuvuga tuti wasiwe wa Satani uri umubeshi ariko umwami wanje raba arantabaye. Yesu nahabwe icubahiro. Ico ndiko ndavuga nshuti zanje kwari ukwibukanya gusa nk'uko iri jambo rivuga ngo mushishikare gukora ibikorwa vy'Imana, mushishikare gukora uko mwahamagawe, dushishikare gukora uko twahamagawe, ariko dukore nk'uko bikwiye. Ariko kandi nturabe kubiboneka, nturabe ngo baragushima canke ntibagushima, nturabe ngo barakumva canke ntibakumva. Wewe ukora uko data yakubariye, kuko abakota abaraba kukora bo bashishikara bandika.
n'iryo banga nagomba kukuburira. Nturabe kubiboneka, hariho ibitaboneka. Bijya byose uvugira mu mutima barabisoma. Uvuga buke buke barabyumva. Ibyo byose ukora barabibona. Kandi ngo ibyo tuzokora byose data wa twese arabikontorora. Kandi ngo nibyo twakoze mpwemu yararabizana imbere y'Imana akavuga ati ibuka naka yaragukoreye iki, yarakoze iki. Yesu nahabwa icubahiro. Nayo majambo bene data bagenzi nagomba kutwibukanya. Murushirizeho gukora ibikorwa by'umwami wacu Yesu. Mugendere mwihamagarwa ryanyu, mukora ibikorwa vy'Imana, kuko ubutame bwanyu si ubwo gusa mu mwanya. Imana ishimwe. Paulo nawe yaravuze muri kiriya gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa igice ca 20 ku murongo wa 24 haravuga ngo ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu co gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Paulo yaravuze ngo ntababaye ubugingo bwiwe nk'ahari ubw'igiciro. Eka bashake bamwice, bashake bamugire uko bashaka, ngo icyo ababaye gusa ngo ni ukurangiza urugendo rwiwe mu mahoro. Kandi icyo ababaye ngo ni ukurangiza igikorwa yahawe n'umwami wacu ngo co gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yari yaramaze kumenya yuko nta kindi yirukira, nta kindi ababaye. Natwe tugire mwene uwo mutima, nta kindi dukwiye kurushiraho gushira imbere atari kurangiza igikorwa twahawe n'umwami tukakirangiza mu mahoro. Yesu nabahezagire bakunze umwami. Yesu abaha umugisha. Murushize gukora ibikorwa by'umwami. Kristo Yesu agiraze guhemba, agiraze gukontorora, agiraze kuraba. Igihe kigira gihere cuko ibyawe bishigwa ku munzane ugahabwa impera bakurikije ibikorwa wakoze. Abajuriste bari ku gikorwa cabo kandi bararanguye pe, bobo ijoro n'umurango ntibahumeka, baguma bandika. Wewe ukora gute? Mbega nawe uguma utwaye mu mutima igikorwa c'Imana, uguma bikora nk'uko wabwiwe? None ko bariye baguma bandika, erega bo bazohagarika ari uko isaha y'Imana igize ngo hagarara. Iminota 10 usigaje ntawuzi ingene ingana, uri kurayikoresha gute? Ibyo wakoze byararangiye, ariko iruka niyo minota isigaye ukwakwanya inshuti yanje. Ntutakaze intera y'ivyo wari warasezeraniwe n'umwami. Kandi reka gusamara. Ntiwibaze yuko uko byamye ariko bizohora. Ntusamare, nturabe ibyo abandi bariko barakora iruhande yawe. Ntusamare, ariko hagarika raba mu mutima wawe. Ongera wandike icapa kikwereka, kikwibutsa ivy'Imana yagutumye gukora, kandi urayakuri kurabikora. Umwami Yesu Kristo aguha umugisha. Amen.